Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Josiane Muzaneza. Nakanyamuneza ntangere ko kubana namwe kuri uyu w'Imana mwakoze kwitabira rino sango muri benshi mu nkundire ano makuru ndayahere ku ngingo nkuru ziyagize. Ngo nta mpamvu nimwe yotuma umuntu yipfuriza umwaka mwiza abarundi kuko aho igihugu kiriko kiraja ari habi cyane kandi mu bisata nka byose by'ubuzima bw'igihugu bivugwa na Alexis Nduhije arongoye umugambwe MSD ahamenyesha ko Burundi butazigera butekana mu gihe hakira abarundi sinzi bapfungirwa ubusa ako karenganyo gaheza kagateza umutekano muke akaba ari nako gatuma hari abaguma bavuma agashambara ngo bakiza gatwe. Harabandanya kwibonekeza ibinogo mu mabarabara nka yose agize igisagara ca Bujumbura inyuma y'amezi y'abarindwi umukuru w'igihugu atanguje isekeza ryo kuzibira ivyo binogo n'amabarabara yari yarakozwe yaramaze gusubira kononekara muraza kubikurikira murano makuru turaza no kubashikana muri zone Maramvya ahavuga ubusuma bwabaye ndanse ubusuma bwagirizwe imbonera kure zihakorera ibikorwa byo gukizura n'ayandi ni mukanyisase ndabaramutse nongere ndabahe nikaze nido. Ndasubiye kubaramutsa hano makuru tuyaheremo yavuga mu mpunzi aho abarundi batari bake bahungiye mu ikambi ya Nyarugusu mu gihugu ca Tanzania bafashwe kuri uwa gatandatu mu gihe bari bagiye kurema isoko yahitwa Makere baja gupfungirwa mu gasho k'igipolisi gikorera muri ako karere. Mu bafashwe biravugwa ko harimo n'abavyeyi bonsa gushika ubu bakaba batarare kugwa ni nkuru ya Onezime dushimagize. Impunzi z'abarundi n'abakongomani bari mu ikambi ya Nyarugusu mu gihugu ca Tanzania bamnyiriye kuja mu isoko irahitwa Makere kuko muri iyo kambi atasoko ihari. Isoko ryacu muri iyo kambi rimenyesha ko iyo soko iri na kabiri mu ndwi no kuvuga ku wa kabiri no ku wa gatandatu. Kuri wa gatandatu impunzi zitari nke zari zigiye kurema iyo soko zarahagaritse n'igipolisi kijeje uruja n'uruza. Iyi mpunzi yabonye ibiriko biraba yemeza ko abaronderwa cane ari impunzi z'abarundi. Isaha zitandatu zizwi neza abarundi nyene bamaze gushika nka bose bamaze kabanda bariko baradandaza bariko baratekura ivyabo gishika utandazo nyene kwamaze kurema neza igipolisi ca migration gica kirashika n'imiduga bose barihereza mu isoko batangura gufatirira abantu baragura umuntu wese ayumva ko avuga ikirundi n'igiswahili ntakivuge neza uyu niwe bafashe. Urumva ko ari ibintu bitoroshe ariko intumbero bahiga umurundi nabonye imiduga itatu ipakiye abantu barabajana. Nk'uko isoko ryacu ribandanye rimenyesha mu bafashwe harimo abakenyezi bonsa. Ikindi nuko abafite ibidandazwa byose byasigaye muri iyo soko ya Makere. Kuvuga rero abo bantu bapakiye barabajana hariho abagore bashoboye gusiga abana imicuko ikambi bagiye kuronderera utwabana bafungura canke uduhuzu tw'abana canke z'abavyeyi bagiye ibintu byose bagiye kurondera mu isoko babita rero ngaho gasanga bapfunga. Ukuvuga rero hariho abafise abana babasize mu ikambi imicuko urumva abo bose babafashe bashobora ku byirindiro cy'igipolisi cyegereye ngaho imakire gushika bisa. Ariko rero ikibazo ko kiri ibidandazwa by'impunzi zidandaza aho ubonye muri iryo soko babitaho nyene abantu rero biyorera cyane abatanzania kuko ubu ntacyo bababaza. Impunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Nyarugusu zimenyesha ko zuzuye umubabaro n'agahinda kuko ntuzifashwe muri ico gihugu zagiye gusaba mu buhungiro. Onezime dushimagize ishirahamwe ry'abaharanira agateka k'impunzi rikorera mu makambi y'impunzi CBDH vikare mu Mfunyapfunyo ridatera ivyatsi iryo hohoterwa ririko rikorerwa impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania ku bwa Leopold Sharanga bicegera c'uburongoye iryo shirahamwe ngo mu gihe abo barundi bari bararekuriwe kuja kurema iryo soko kugira ngo baronke ivyunganira ibifungurwa baronswa ngo biragaragara ko leta ya Tanzania iri kirenga ku masezerano nkana kugira ngo bikunde igondoza impunzi z'abarundi zayihungiye ko zitahuke ku gahato. Kubijanye nuko gufatwa nabi kw'impunzi z'abarundi ziri mu makambi y'impunzi muri Tanzania cane kuri abo baraye bafashwe bariko bari mu isoko ry'Imakere bakaburabuzwa bagapfungwa ni ibintu byo kwiyamirizwa ni ibintu biteye ibyatsi
kuko urazi neza nta kindi kiba kiri inyuma y'ibyo byose nuko leta ya Tanzania kiragerageza ikintu cyose gishoboka kugira ngo impunzi z'abarundi zirukanwe. Amakambi y'impunzi abayarongoye bari bategetse ko impunzi zishobora kuja kurema isoko y'imakere bakabuza kuremera amasoko yo mu kambi. Rero impunzi zagerageje kubahiriza iyo ngingo, urumva rero byabashikiye ko navyo nyene atabitandukanye n'ibisanzwe bibashikira mu makambi y'impunzi muri Tanzania. Rero ikibazo cyane nuko utuntu twabo twasanzajwe bakaja kubapfunga batatwegeranije, urumva byose abatanzania bacaye bigiramo barabiyoragura baravyiga. Ubwa mbere rero tuvuga nuko ivyo bintu ni ibintu biteye isoni, ni ibintu bibabaje, ni ibintu byo gutega ivyatsi. Leopold Sharangawe yaboneye akaryo ko kuvunira akaguhishira hamwe hase harisaba kutagwa mu mutego wa leta ya Tanzania iriki mu mamasa makungu mu kuvuga ko yatezuriye izo mpunzi. N'ubu nyene dusubire tumwumvirize. Kubijanye rero n'imvugo nayo ya Filippo Grandi avuga ko muri Tanzania ku ntwaro ya Samia Suluhu ko hari byahindutse, ko hari security. Nivyo hariho ibintu bimwe byahindutse nk'ubijanye n'ubwicanyi, kunyuruzwa abantu, aho polisi Burundi baza gufata impunzi mu kambi byarahindutse. Ariko uravye kubijanye n'umutekano by'ukuri nta uvuga ko byahindutse kuko 100% kuko urumva ko itotezwa rikibandanya, urumva ko bagenda bagafata abantu bakabapfunga bakabagirira nabi, nubwo batariko barabica ariko urumva ko ihohoterwa gufatwa nabi byabandanije. Ariko urumva ko ikintu hanini kiri inyuma y'ivyo byose ari kugira ngo impunzi zishobore gutahukanwa ku nguvu. Rero bwa mbere twabwira hasere ko yoraba neza kugira ngo ntigwe muri uwo mutego y'imvugo ya leta ya Tanzania na leta y'u Burundi kumva kumenga ibintu byahindutse nabo bakaja bakakurikira, kuko niyabandanye yumva izo mvugo bizoboneka neza ko yananiwe gushobora gufasha impunzi, yananiwe gushigikira impunzi, kuko nta buryo impunzi zoba mu gihugu ziba zibayeho nk'abanyororo, ziba zibayeho nk'abantu batidegembya, badasohoka, badashobora kudandaza, badashobora gukora ikindi kintu cyose ngo tuve tuvuga ko abantu bari mu mutekano. Rero iryo tokizwa ryose hanini biri inyuma nugushaka kubatahukana ku nguvu. Byo rero hase igomba kubimenya, ikamenya neza ko ibintu byose biri kwirakorerwa izo mpunzi ari ugushaka kuzitahukana ku nguvu, ahubwo nayo ntishigikire ngo ihabirwa muri uwo mutego isange yemeye ihohoterwa. Kuko hari abantu uko bigenda kose naho botaha bogirirwa nabi, hari abantu bidashobora gukunda ko bataha, hari nabo kumbura bishobora gukunda ko bataha. Bose babareke haba mwidegembyo, uwo bishobora ko ataha, uwo bidakunda ko ataha nawe bamureke, kuko ntabarimba umutekano. Tubibutse ko Filippo Grandi arongoye ishirahamwe HCR mu rugendo yaherukamwe mu Burundi yashikirije ko yavuganye n'uburongoye igihugu ca Tanzania akamwemerera ko leta arongoye igiye gutezurira impunzi z'abarundi zipfuza kuguma ku butaka bw'ico gihugu. Tumira amategato dutandukire ayavugwa muri politiki. Uyu mwaka mushasha wa 2023 ngo ntuzoba mwize yaba ku banywanyi b'umugambwe MSD yaba no ku barundi muri rusangi. Vyashikirijwe n'uburongo bw'umugambwe MSD mu gihe bariko bahimbaza umwaka mushasha mu gihugu c'Ububirigi hari kuri wa 11 Ruhuma. Alexis Nduhija bivuga afatiye ku banywanyi benshi b'uwo mugambwe bagifunzwe kandi barahejeje umunyororo, hamwe nuko abarundi babandanya guhunga igihugu kubera umutekano muke be n'ubukene n'inzara bibugarije. Kuri kira Alexis Nduhije arongoye umugambwe MSD. Neza uyu mwaka canke n'imyaka tuvuye akantu muratubereye byiza, no uyu mwaka tugiye kuzotubera mwiza kubera dufise bwa mbere abarundi benshi bene wacu bafunzwe. Hariho abafunzwe kubera manifestation, hariho abafunzwe kubera ibintu bya Louis Max, kandi benshi mu bafunzwe barahejeje pende zabo mugabo abasende DFDD bakabagumya. Hariho abantu bagize pende z'imyaka 5 baraheza izo pende barabagumya, n'ubu bamaze encore imyaka 3 mu maprison na pende zabo baraje, kandi nibo benshi cyane n'abayemezi. Iyo rero sina méchanceté y'ubutegetsi, ni crime. Icya kabiri, abarundi barashonje, abarundi nta vyizigiro bagifise. Ni naco gituma mwebwe muri ngaha abarundi bahunga ku bwinshi, ntibahungira gusa mu bihugu vya Buraya,
barahungira mu bihugu byo muri region, hariho abagenda benshi muri Congo. Ibitigiri by'impunzi z'abarundi biguma vyiyongera. Ubwa gatatu babandanya bicwa, babandanya babapfunga, babandanya babarenganya. Nta murundi n'umwe afise n'icizere c'uko ibintu vyiwe yabiri yakuye yoshobora no kubita. Deja abayironse difficilement. Nukubona ukuri kw'ingene igihugu kiriko kiragenda. Urumva rero sinoja ngaha ngo ndababwire ngo ndiko ndabifuriza umwaka mwiza, kandi tuzi neza ko uyu mwaka utazotubera mwiza. Mu bijanye n'umutekano naho haravugwa ubusuma bwabaye ndanse mu bice bitandukanye bigize zone ya Maramvya, komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura. Abanyagihugu muri iyo zone bavuga ko hibwa ibikoresho byo mu mazu hamwe n'ibindi bintu by'agaciro, imbonera kure zikizura mu ijoro zikaba arizo zikekwa muri ubwo busuma. Ni nkuru twateguriwe na Emmanuel Niyongeko. Ubwo busuma bukorwa mu ijoro mu bice bitandukanye bigize zone ya Maramvya muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura bumaze ikiringo c'indwi. Uyu munyagihugu aba muri iyo zone avuga ko abo basuma basahura cane ibikoresho byo mu nzu hamwe n'ibindi bintu by'agaciro. Umuntu arinjira mu nzu akaryama agakanguka inzu bayimvye, ivyo mu nzu byose batwaye, cyane barabangamira amaradiyo, amateleviziyo n'ibindi byose vyankenerwa mu nzu. N'amasahani bazasha mu bubati byose baregeranya bakajana. Harahizinga ryose cyane mu gacimbiri ka Darfur hamwe n'uruhande hagati ya Kenze na T14. Umva bamaze gutobora rero bashitse mu nzu baca bugurura neza. Ivyo rero biri ku murindi utari muto aha muri zone ya Maramvya. Abanyagihugu muri zone ya Maramvya bakeka ko ubwo busuma bwoba bukorwa n'imbonerakure zikizura mu ijoro. Tarika amakenga menshi cyane. Muri zone ya Maramvya hariho umugwi n'ifede security. Ko ikemo bose ariko si bose, cyane ugizwe n'uhari w'imbonerakure. Uwo mugwi usanzwe ufite motorora n'ibyumvikana ingene aho hantu hashobora kwibwa ku munsi hariho uwo mugwi. Ivyo rero imizanya yo kumenya Mutimbuzi komizere kominasi aje intwara ku mutumba. Ico kibazo twagitorera umuti ako kagura gatuze. Kuri ivyo mu ruganda rwa radio RPA ntitwashoboye kuronka Simeo Butoyi musantero wa komine Mutimbuzi kugira ngo twumve ico yoba bivugako. Emmanuel Niyongeko tuvi Bujumbura dukubitire mu ntara ya Gitega havugwa akamwana wa mama kibonekeza mu ikurikizwa ry'ingingo itegeka abafise amaparasera kubaka inzu zigerekeranye mu gisagara ca Gitega no mu bindi bice vyegereye ico gisagara. Abanyagihugu baho bavuga ko hari abantu batemerera kubaka mu gihe hirya no hino kuri uwo mugwa mukuru wa politike w'igihugu hari abandi batari bake bariko bubaka ukuri kwamye hahonyanzwa amategeko. Ni nkuru tubaza Marie-Ange Irakoze. Bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Gitega ndetse nabo mu bice bikikuje ico gisagara baratangazwa n'ukuntu hari bamwe babandanya bubaka amazu adahuye n'itegeko ryashinzwe muri Ruheshi umwaka wa 2022 ryo kubaka amazu agerekeranije n'imiburiburi incuro zine. Amazu nkayo akaba asabwa kubakwa mu makartier agize igisagara ca Gitega hamwe no ku mitumba ikikuje ico gisagara nkuko biherutse gushigwa ku gicapo gishasha c'igisagara ca Gitega umugwa mukuru wa politike. Muri iyo ntumbero itegeko ryafashwe na buramatari w'intara ya Gitega muri Ruheshi umwaka wa 2022 ryasaba abantu bose bariko barubaka muri ico gisagara guhagarika ivyo bikorwa mu kurindira ko abahinga baheze igikorwa co kwerekana amabarabara azoca. Yamara rero nkuko abanyagihugu bo muri ico gisagara babivuga, bamwe mu bafise amaparcelle baracabandanya kubaka kandi hatubahirijwe ivyashinzwe n'iyo ngingo ya buramatari. Ivyo bakabikora babanje gupfumbatisha abajejwe gukurikirana ko iryo tegeko ryubahirizwa. Akarorero ka hafi naka abantu baguma bubaka hadakurikijwe iyo ngingo. Aha twovuga nk'umugwizatunga yitwa Constantin Ndikumana ariko yubaka ububiko bw'ibinyobwa vya Brarudi bita Mega SSD. Ubwo bubiko ariko bwubaka ku mugaragaro kwibarabara rya kaburimbi muri quartier Magarama ahantu yaguze hari hasanzwe inzu zisanzwe. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Gitega bavuga ko iruhande y'uwo hari abandi bantu babandanya bubaka hirya no hino mu makartier amwe atateguwe ayo bita quartier non viabilisé hamwe n'imitumba yashizwe ku gicapo gishasha c'igisagara ca Gitega. Abanyagihugu muri rusangi na cane abankiwe kubaka babona ko ari akamwana wa mama, bagasaba ko mu gihe itegeko rifashwe ryo kubahirizwa na bose ata mwana n'ikinono.
Arakoze Marie-Ange irakoze nari nababwiye mu ntango zano makuru isekeza ryo kuzibira ibinogo biri mu mabarabara yo hagati mu gisagara ca Bujumbura ryatangujwe n'umukuru w'igihugu muri Mukakaro umwaka wa 2022 ntiryashitse kwihangiro abanyagihugu bavuga ko kugeza uyu munsi amabarabara menshi yo mu gisagara arangwamo ibinogo n'ayari yarakozwe adasizwe inyuma idonido na Elvis niyo mwongere Kuwa 12 Mukakaro umwaka wa 2022 ni isekeza ryo guhoma ibinogo biri mu mabarabara yo mu gisagara ca Bujumbura byatanguzwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nubwo byari byashikirijwe ico gihe n'ishirahamwe rijejwe ivy'amabarabara mu Burundi Agence Routière mu Gifaransa amabarabara agera kuri 11 niyo byari bitegekanijwe ko azokorwa mu gisagara iruhande yayo hatiyongerako n'ayandi mabarabara makuru y'igihugu nk'ibarabara ry'igihugu nimero 1 ibarabara ry'igihugu nimero 2 hamwe n'ibarabara igihugu nimero 7 ariko rero uwo mugambi ntiwabaye ugishika kwihangiro ryawo kuko uretse barabara ryo kumusaga ryakozwe atayandi yigeze akogwa uyu munyagihugu avuga ko nayo yari yasubiwemo yongeye guhomagurika oya amabarabara ameze nabi nayo bari barasubiyemo ubu yasubiye kubomagurika rimwe rija Mutakura Cibitoke barabisizemo ivu gusa ubwabo basizemo kariyeri ubwabo nta kaburimbi bashizemo hose imvura iguye bica bingorane imodoka ugasanga zirashaje ahubwo Yesu ndiye baciye barabigize n'ibyo babitanguza basira bafite umuvuduko udasanzwe barasiga amabarabara bayahoma none ubona byarahagaze muri kino gihe abanyagihugu mu gisagara ca Bujumbura basaba ko abajejwe igisata c'amabarabara bovira hasi ico gikorwa bagasubira bakayasubiramwo kuko ageze habi ababijejwe babikora kuko amabarabara yabaye nabi hari amabarabara yo mu Nyakabiga hari amabarabara y'amapave nanjye usanga yabomagurika avuyemo amabuye Muja mugambi warahagaze iruhande y'ivyo amafaranga arenga miliyaridi 2 z'amarundi akaba ari bwo buryo butegekanijwe kugira ico gikorwa cyo gusanura ayo mabarabara nkuko byari byashikirijwe kuwa 12 Mukakaro umwaka wa 2022 n'igisata kijejwe by'amabarabara mu Burundi Agence Routière. Arakoze Elvis niyo mwongere nino kuri no nkuru amakuru twari twabateguriye kuri no wa 12 ruhuma umwaka wa 2023 aciye agarukira mwakoze mwege mwese mwari muduteze yompi bakoze n'abagenzanje bafaje kuyatororokanya nibagiye abahinga b'ivyuma batunya no majwi abashikira atagatosi Jose Muzaneze nariko ndabashikiriza nkabanda bike abantu ndabifuriza kururanirwa mu banyu no mu byanyu Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi naho ubutaha